Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buheruka kwemeza miliyaridi 42 bukeneye ngo bugwanya karanda k'ibihara by'inguge bita variole du singe mu gifaransa canke monkeypox mu congereza. Ubushikiranganji bwafashe iyo ngingo inyuma y'ukwemeza ko iyo ndwara yibonekeje mu mihinga itandukanye y'igihugu. Mu kiganiro kw'isoko turagaruka kuvyo leta itegekanya gukora. Umuhinga Kome Konakuze aranaduha umwihwezo wiwe. Kw'isoko muriko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kuwa 25 mukakaro mu 2024 niho umushikiranganje w'amagara y'abantu yemeza ko karanda k'ibihara by'inguge bita mpox mu mfunyapfunyo y'icongereza gahari mu Burundi. Ku munsi wa kabiri w'iyindwi muganga Lidwine Baradahana yavuye avuga ko leta hari amahera ngana miliyaridi 42 y'amarundi akenewe kugira igihugu gihangane nako karanda. Duhejeje kwemeza umugambi w'igihugu tuzokwisunga mu mezi 6 kugira ngo duhangane n'indwara ya karanda nkuko mubizi imaze imisi ishika hafi 15 igaragaye mu gihugu cacu. Uwo mugambi rero ahanini ugizwe n'inkingi twovuga indwi tuzokwisunga kugira ngo duhangane nako karanda. Harimo ibijanye no guhimiriza abantu kugira ngo babandanye bamenya ingene bikingira, harimo ibijanye kuvura abagwayi, harimo ibijanye no gusuzuma igihe tumaze kuhamagarwa hirya no hino batumenyesha abagwaye, harimo ibijanye no gukurikirana ibiharuro no gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe z'igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ni umugambi uzodusaba amafaranga menshi cyane, hafi miliyaridi 42 kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza mu kiringo c'amezi 6. By'ukuri iyi ndwara itwara uburyo bwinshi ku buryo abantu hamwe twobarihisha amafaranga nibaza yuko atayo bashobora kuronka. Ari naco gituma twoca duhimiriza abantu kwikingira no kwitura abavuzi hakiri kare. Gushika ubu harafashwe ingingo yuko tutarihisha abagwayi ko amafaranga ni menshi cyane, n'abagwayi bagiye mu bitaro baratebayo, urumva bigaca bituma fatire iba nini badashobora kuyirira. Ntibahunge ngo bagume mu mihana batinye kuja kwa muganga. Harafashwe ingingo yuko abazoba bayigwaye bazovurwa ku buntu. Mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura iyo ndwara niho ahanini ikaze cyane, ariko twamenyesha yuko ikwiragiye mu gihugu cyose kuko uburere 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ndwara. Mwitangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 mukakaro, ubwo bushikiranganje busaba abanyagihugu kwirinda kuramukanya bakoranako canke bahoberana, gukaraba neza n'amazi n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso nk'ivy'iyo ndwara, kwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, hamwe no kwirinda gushurashura. Umuhinga mu by'indwara zibiza Kome Konakuze abona ko leta y'u Burundi itunganya nabi ibijanye n'amafaranga ibikeneye mu kugwanya ibiza. Iki kiza ca COVID-19 giheruka, mwibuke yuko Burundi bwaronse imiliyaridi hafi 85 z'amarundi, hanyuma ayakoreshejwe mu vyibuka yakoreshejwe ibice 56 gusa kwijana. No kuvuga hari miliyaridi 37 yasigaye. Iyo umuntu yaguhaye amafaranga cyangwa bagize integuro y'amafaranga ugakoresha ayari hejuru gatoya y'igice, ayandi agasigara, byitwa yuko iyo nteguro idafashe. Iyo nteguro ntijanye nuko ako kazi wayiteguriye ayo mafaranga kuko yari kuja mu bindi cyangwa agaja gutegurirwa abandi ariko bayabuze, mugabo wewe wayabitse kandi ntubu yakoreshe. Ni integuro idashemeye itanoze. Hanyuma mwibuke yuko mu Burundi ubu integuro y'amafaranga y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yose y'uno mwaka igeze ku miliyaridi 337 n'ibice bitandatu, hafi 338. No kuvuga ni nk'amadolari miliyoni 47 48 tuvuge. None
ugiye gufata iyo miliyardi 42 ku ngwara imwe, tuzi yuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufise ibisata vyinshi. Ufatiye kuri ivyo urumva yuko kumbe bitagaragaye neza, harimwo agahazi, vyoterezwa gusesangurwa tukamenya iyo nteguro y'imiliyardi 42 canke miliyoni 14 ku mezi atandatu kuri ico kiza c'ibihara vy'inguge, uko yagiye harugwa ido nido, hanyuma bikaja hagaragara, bigaherezwa abafasha Uburundi bajya baserukira bigo mpuzamakungu biravye amagara y'abantu, bakaraba bajya ba muri UNICEF, bajya basanzwe bakorana n'aba expert bandi babo, bakabibacisha. Ngira murumva neza yuko hariho ivyo umuntu yohava yikeka, nuko bahava babona ico gihugu batikiye gihugu ni gihugu gikoresha amafaranga neza bagihaye, canke kiyakoresha mu zindi nzira zitazwi zitari bico bayasabiye. None turaheza tuyabime canke tubahinduze, tubahe ayo tubona inzobere zacu zashinze mu byo barize kuja gusubiramwo ntibihishuro ryiza igihugu. Umuhinga Komeko Nakuze aravuga n'ivyo abona vyokogwa kugira ngo ako karanda k'ibihara vy'inguge kagwanywe mu Burundi. Cambere no kuraba ivyo twita la dynamique de l'épidémie, no kuvuga ingene ico kiza cifashe kimeze, kuko ni ingwara izwi, ni ingene ifata. No kuvuga bakamenya bati none iyi ngwara ifata gute, izoranda gata gute, izofata abantu bangana gute, biraharugwa. Hanyuma bakongera bakaraba nibi byo gukinga bikora ku rugero rungana gute. Ivyo byose biteraniza ukabikomatanya, ucumenya uti mu nteguro ya budget y'amafaranga twokoresha izofatana nibi turavye uko ico kiza cifashe, kuko uko cifashe mu Burundi siko cifata handi, siko cifata n'ahandi. Hanyuma ari ikindi gikomeye cyane, bongera bakaraba bati none ico kiza umuntu akigwaye yanduza abantu bangana gute, bijya dukunze kwita ngo taux de reproduction du virus, RO. Nukuvuga ivyo abahinga barabizi, haba mu mafaranga gifise, haba mu bikoresho byacari gisanganywe, bakamenya bati ivyo dukeneye ni amafaranga dukeneye ni ibibuze ni ibi. Mu nyuma rero ibifasha kubera iki? Bifasha kugira ngo abatanga ayo mafaranga babone ko ari integuro y'amafaranga koko ajanye n'ubuhinga, ari integuro inoze idafise no kuvuga ubusembwa aho bayigaya. Hanyuma kuko bobo burya baba bafisemo uburambe. Hama ubwa gatatu no kugira ngo batanga ayo mafaranga bene kuyatanga bazi bayatangiye, badatanze amafaranga amwe azosigara kandi bateza kuyaha abandi canke bakayakoresha ibindi. Hanyuma ikindi naco gikomeye nuko bamaze kubona yuko barinda gusubizamwo abo bantu, bakarinda kubahemba basubiramwo izo nteguro, kandi igihugu cari kuba catanze integuro inoze, bitanga agasembwa kabi ku gihugu, cane kubafasha batanga amafaranga ku gihugu. Abarongoye igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu OMS baheruka kuvuga ko bazokorana kugira ngo bige ingene bogwanya ko karanda k'ibihara vy'inguge ntikarandagate muri Afrika no kw'isi yose. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro kw'isoko c'uno munsi. Mwese mwaduteza abiri turabakengurukiye, mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.